Kagame, una mambo mawili tu. Ni either uachane na hao watu ambao wako nyuma yako wanataka kuisumbua Afrika, au ni sisi Afrika kuungana kwa ajili yako, kwa sababu tumesha kuchoka. Kagame, kwa kifupi tumekuchoka. Tumechoka na wewe Kagame. Wewe ni nani unayetaka kuisumbua hii Afrika Kagame? Wewe ni nani Kagame ambao unataka Afrika hii tusilale kwa sababu yako? Naona umeshavuka na mipaka. Umeona East Africa tu haitoshi. Yaani wewe kuichokoza Kongo haitoshi, kuichokoza Tanzania haitoshi. Unaamua kuvuka mipaka na kwenda South Africa. Kagame, ni kweli utaiweza South Africa au unataka kutuletea matatizo majirani zako? South Africa utaweza kupambana nayo au unalingia watu ambao wako nyuma yako Kagame? Tanzania murazi ko atambarira igeri bayo. Ariko Kagame urabona neza yuko aguma sotera arondera guhateza intambara. Abantu bari mu mahoro baha mahoro. Abantu bereye mu munezero bariko bikorera utwabo bigendiriyo bishakiye bagirane baha mahoro. Muri Afrika mu bisanzwe Afrika atari abazungu baje kutitura imico n'akaranga vya Afrika. Burya kera Afrika twari bamwe, twari umwe, twari dufite imigenzo imwe. Abazungu nibo baje batangwa kuducanisha. Nibintu bibabaje cyane, nibintu ndetse biteye agahinda n'umubabaro mwinshi. Nibintu umuntu wese ashobora kuvyumva akabona neza yuko isi igeze ahatemba. Imbere yuko ndababwira amajambo nabateguriye, ikamanze ndabahereza akanya manze mukurikirane kwanza aka video kuno mwigeme umvirize ukungene afisa agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi ku bintu President w'u Rwanda Paul Kagame asanzwe akora n'uburyo ateza akajagari muri Afrika. Ibi bintu turabivuze cyane igihe kirekire gose, ariko turabona neza yuko atari ibintu biriko bigenda birangira. Ukuvuga ndabona umengo siyo solution kandi kuko bantu ntako batagize baravuze, abakuru ntako batagize baravuze, ntwaro zaravuze, gushikaho n'abene gihugu aba influencer bamwe baravuze. Kizaho rero n'abene gihugu basanzwe byabanse mu nda kabisa. Ndibaza byinshi mwagiye murabiraba. Reka mazi ko ndabahereza akanya gato mukurikirana n'umugobwa no majambo yashoboye kuvuga mumvirize. Nubwo yabishize mu mengara kaze, ariko ni ibintu bibabaje cyane. No yanse kwifata byanse byamunaniye. Aravuga ati reka mve mu gacerere mvuge. Fata akanya mukurikirane kwanza ano majambo no mwigima ariko arashikiriza wo mu Tanzania. Ndagarutse tubandanye. Kagame, una mambo mawili tu. Ni either uachane na hao watu ambao wako nyuma yako wanataka kuisumbua Afrika, au ni sisi Afrika kuungana kwa ajili yako, kwa sababu tumesha kuchoka. Kagame, kwa kifupi tumekuchoka. Tumechoka na wewe Kagame. Wewe ni nani unayetaka kuisumbua hii Afrika Kagame? Wewe ni nani Kagame ambao unataka Afrika hii tusilale kwa sababu yako? Naona umeshavuka na mipaka. Umeona East Africa tu haitoshi. Yaani wewe kuichokoza Kongo haitoshi, kuichokoza Tanzania haitoshi. Unaamua kuvuka mipaka na kwenda South Africa. Kagame, ni kweli utaiweza South Africa au unataka kutuletea matatizo majirani zako? South Africa utaweza kupambana nayo au unalingia watu ambao wako nyuma yako Kagame? Au watu ambao wako nyuma yako Kagame wanaokufanya kama kibaraka wao watakuponza Kagame. Utauponza Kagame na kuonea huruma ndugu yangu. Kagame, na kuonea huruma ndugu yangu Kagame. Tena nasikia jeshi lako la M23 limepost jeshi la Tanzania. Ni kitu ambacho ukijua nataka nikwambie, na kuonea huruma. Na kuonea huruma my bro, na kuonea huruma. Na kama hauamini kinachokuambia, jaribu kwenda kwenye kaburi la Idi Amin Dada, nenda kamuulize ni kitu gani tulimfanya. Kwa Idi Amin Dada si tulituma scout. Kwako hatuna shida kusumbua hata scout wetu. Ni wazalamo tu wanakutosha wewe. Maana hata tukitumia silaha tutakuumiza, ni vichambo, tutakula vichambo hadi utarudi kwani, kwa sababu tumesha kuchoka Kagame. Tumekuchoka Kagame, binafsi mimi nimekuchoka. Watanzania kwa ujumla, ni Afrika yote Kagame tumekuchoka. Kila wakati usikike wewe tu Kagame, kwani hapa Afrika hamna viongozi wengine, ni wewe tu Kagame.
Tuachie Afrika yetu. Yani kama umeshaona Afrika kwako haina thamani tena, tunaomba uondoke hii Afrika uende ukaishi na hao wanaokufanya vibaraka wao. Mkaishi huko kwa amani kabisa, tena rest in peace ikiwezekana. Haiwezekani kila tunapokucha Kagame ameshagombana na rais sijui wa South Africa. Kagame sijui analitishia jeshi la Tanzania. Kagame sijui amefanya kitu gani na kitu gani. Kagame wewe ni nani Kagame? Tumeshakuchoka baba, tuachie Afrika yetu. Ila waambie hao ambao wanakutumikisha wewe kama kibaraka wao, tukishawajua tutakachokifanya. Wajaluo tu wa Kenya wanawatosha. Hatuna haja kuhangaika. Kwanza wakishaungana Wajaluo wa Kenya na Wasukuma au Wakuria hapa Tanzania, hilo jeshi lako nalo litegemea hilo limeisha lote. Jinga mmoja wewe, usitaki tu kutufanya sisi hapa tushindwe kulala kwa sababu yako. Kila tunaposikia tu Kagame amefanya hiki, Kagame amefanya hiki, Kagame. Wewe ni nani Kagame? Tumeshachoka, tuachie Afrika yetu. Tuachie Afrika yetu, tumeshakuchoka. We tired with you bro, we tired with you, tumekuchoka. Ndibaza mureje kumviriza amajambo uno mwigeme ari mu kababaro kenshi nubwo yakoresheje langage umengo yashavuye, ariko ndibaza mwashoboye kumviriza neza mwabonye yuko abantu Afrika yababaye kabisa, babaye mu majambo rero mu kirumu yewe mu kirumu rw'igiswahili, ariko mu kirundi neza amajambo ari karashikiriza yavuze ati Kagame ushaka iki kuri Afrika? Kagame misi yose ni wewe wama ibaze umuntu akuruta hagezaho yubahuka kukuvuga no mu izina. Burya twebwe muri Afrika mu bisanzwe Afrika atari abazungu baje kutitura imico n'akaranga vya Afrika. Burya kera Afrika twari bamwe, twari umwe, twari dufite imigenzo imwe. Abazungu nibo baje batangwa kuducanishamwe batugabura ngo mwebwe muri iki gihugu mwe mumeze kumwe mugira ibi, mwe mugira ibi, mwe mugira ibi. Muri ya mugambi yabo yo kuteza akajagari. Mu bisanzwe abazungu nta kintu na kimwe cabazanye muri Afrika atari guteza akajagari Afrika, atari kwiba Afrika. Mu gihe Afrika yoyo iziba abantu bamwe benshi bazi yuko abazungu ari bo bantu bafite amafaranga menshi babakire, ariko ntibazi neza yuko Afrika ariyo kontina irimwo amafaranga menshi cyane. Nayo mpamvu abazungu batayiheba, baraza bakabesha birabure bagatwara amafaranga, bakagaruka babasega, birabura bagaruka basega abazungu, kandi abazungu aribo ivyo bariko basega babikuye iwabo. Bisigura ko ari ubundi bwenge bubazi n'ubundi buhinga bazi twe tudafise, ariko petit à petit ibintu bizoja ku murongo aho byiriwe siho birara. Uyu mwigeme rero ari mu kiringo ciwacu, aba influencer bamwe b'abarundi bavuye mu gacere baravuga ati no ibi bintu nibihagarare. Murabona muri Afrika, murabona ndakona gutanga karorero ore Ibrahim Traore Burkina Faso ariya ujya mutipe yarateye ukurinda abapresident bamwe bo muri Afrika, yaraberetse akarorero kenshi cyane. Abazungu abapresident bamwe baratwara ariko ntibabubahuka, ariko urabona neza ko yabubahutse, kandi urabona neza ko nabandi bukuru b'ibihugu byakunze ko bubahuka. Kandi ibintu byatanguye mu Burundi niyo ntwaro yatanguye kwikura ko itsina mu muzungu, urumva. Ariko kimya ntivyaza ahagaragara cyane, ariko urabona neza ko ibintu bimwe bagenda bakuramo abazungu. Hari ibintu bimwe nga mu Burundi wasanga bikorwa n'abazungu aribo babikontrola, nk'amatora wasanga abazungu aribo bayakontrola. Genre ama kampani atandukanye muri leta ugasanga abazungu niyo buzuye, ariko buke baragiye barakuramo umwe kugeza aho bahera. Uburarondera umuzungu hora afise nga mu Burundi ukayibura. Umuzungu n'umuntu asanzwe, niyo mpamvu hari bohora muhura bari mu mabara bariko barayerera, bari mu makinga, urumva baramazi kubaka uburenganzira bari bihaye. Rero umupresident wenyene akiri kumwe n'abazungu nawe suwundi ni Yoweri Museveni wo mu Buganda na President Kagame. Niba president bonyene bintagondo, niba president bonyene bashaka guteza akajagari Afrika. Niyo mpamvu ibintu byinshi usanga biriko birononekara, ugiye kuraba usanga vyaturutse muri Uganda canke mu Rwanda, ko ni bamwe yo nka Museveni imyaka amaze ku butegetsi ntibaza murayizi. Museveni atwaye kuva muri mbari 80 kombi
amaze imyaka myinshi cyane ku butegetsi. Kagame yatwaye kuva muri 94 ari ku butegetsi. Umwana yavutse Kagame uno munsi afise abana na wene, uyo ni jewe. Kagame kuva agiye ku butegetsi je mvutse nanje mfise abana, ariko genda kuraba rero impinduka inyuma yo gutwara iyo myaka yose, impinduka ntayo. Ni vya bindi nyene bahendesha ngoma dufise ngo za arena, dufise ngo ibibuga, no mu Buganda nuko nyene nivyo biratira. Mu Buganda uza gusanga imibereho hari ya yindi nyene, abene gihugu atampinduka, nta makartier agenda yubakwa mashasha nkuko twe tubibona ngaha mu Burundi. Bisigura yuko bamaze kwihijambo, kandi bari bahashizwe n'abazungu, nibo bababwira ati we vako canke gumako. Nuko rero bakigendera ivyumviro vy'abazungu, niyo mpamvu batwara ntawe bakomakoma. Ikintu rero nyamukuru canzanye ngaho no munsi ni giki: President Kagame w'u Rwanda yubahutse Afrika y'Epfo. Murazi ko Afrika y'Epfo yigeze kuza gutabara muri Kongo, yarigeze gutabara muri Kongo. Rero Kagame ugiye gutabara ukwituye muca mu babansi. Yubahutse Kongo, yabateye attention yo kubatera, yabaye attention yo kubatera. Ko Kagame President w'u Rwanda afise ingabo nyinshi muri iyi Afrika. Urumva ibi bintu biriko biraba, arinza avuga ikintu arazi nyine aba yaragiteguye. Muri buka ko no mu Burundi yavuze ngo twe ngo abashaka kuza kudutera ngo twe twabinjiriye kera, ngo twe twabateye kera. Bisigura ko Kagame arazi yuko hari abantu yarungitse nga mu Burundi kera. Bobo aba president bamwe bibaza ngo n'urukundo, hajya muri mu rukundo. Kagame muri mu rukundo niho agukenyurira, niho agukorera ubuhimbiri ko wewe icyamuzanye arakize. Bano kuri bihugu bo baja ku butegetsi bategura atabene gihugu babeho neza, baronka ubuzi, barime, ubuzi bwa leta boneke, borore, babeho neza, bishire bizane, bisanzure. Urumva? Ariko Kagame wewe sico cyamuzanye. Kagame we cyamuzanye nukurondera gufata ivyo bihugu uko ari muri Afrika y'Epfo. Ivyo navyo rabazungu ntibarahagarika kubifata. Ibi tuguma dusemerera, n'ubundi tuguma dusemerera, tuzoshake tubizirepe, kuko sinibaza neza ko ari umuntu yo kwemera gusabira kubaho ari mu kajagari intambara. Twebwe n'ukuri Tanzania murazi ko atambara irigera ibayo, ariko Kagame urabona neza yuko aguma sotera arondera guhateza intambara. Abantu bari mu mahoro baha mahoro, abantu bereye mu munezero bariko bikorera utwabo, bigendiriyo bishakiye bagirane, baha mahoro. Rero twe nizohagarika kubivuga, kandi biragaragara neza ko peut-être abantu ngaba bashaka kunkurikirana baribaza ngo jewe none uyu mwigeme we, uyu n'umwigeme kandi n'umutanzania ntabwo ari umurundi canke umukongomani, uyu n'umwigeme. Amavideo y'abakongomani yo je simbasha kuyazana kuko vyinshi murabizi. Ejo hahise ndiko ndatembera mwibara, ndiko ndumviriza ikiganiro kuri media iri hano YouTube kunda kuvuga ibi bintu vya mu karere East Africa, integura abazungu bafise n'ibindi vyinshi. Hari umukecuru ari hano w'umukongomani kazi yarahagaze, yacyamagarika, nzamuna Mose zarika mutembera mu maso, ara ngene fisa kababaro, yumva imigambi abazungu bafise, ingere bakorana na Kagame, bakorana na ba Museveni, akabona neza yuko bon arabayeho neza mu Burundi ni sawa, ariko kuba mu gihugu c'amavukiro naco ni kindi kintu, nico kindi kintu ciza. Rero vyarambabaje bituma mvuga ati je nukoraho bigeze, reka ndabibasangize namwe. Rero mwakoze kubana nanje, mwakoze kubana natwe, reka dure mu biganiro bigiye bikurikira. Ejo nzobereka, nzobumvisha video iri mu gifaransa y'umuzungu ariko arasigura neza na neza aho bigeze rero n'intwaro aho zigeze zo gutera akajagari Afrika, cyane cyane Burundi na Kongo na Tanzania. Murakoze cyane, Imana ibarinde imikoshi.